Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubwizera uvuga uti amina. Haleluya. Umwaka wacu ni umwaka uravyumva twashize meditation yacu ku kintu kijanye no gushira izina ry'Imana imbere. Haleluya. Gushira izina rya Yesu imbere, gushira izina rya Yesu, haleluya, imbere y'ikintu cyose. Bwana sifuwe sana. Ndashaka guhera kuri passage yo muri Yakobo, gitabo cha Yakobo, Jacques chapitre 3 verset 15. Yakobo gice ca gatatu ku murongo wa 15. Ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubw'isi, n'ubw'abantu, n'ubw'abadayimoni. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Uno munsi mu gutangura message yacu y'uno munsi nshaka guhera kuri kino cimviro nshishikarira, kuko muri uku kwezi kose kwa mbere turiko turashiraho urufatiro rw'iri jambo riturongora muri uno mwaka. Aha Yakobo yariko ashaka kwerekana igicapo c'ubwenge abantu bagenderamwo bo muri kino gihe, abantu bo mw'isi. Bibiliya ishaka kutwigisha igihe Yakobo yariko ashaka kutwereka yuko abantu siko barongorwa n'Imana. Abantu mu buzima bwabo bahisemo guhera uko vyakoretse mu itongo rya Edeni, Adamu na Eva Imana ibahitishijemo ikababwira ingene bazobana nayo, ariko ikanababwira n'ingene batazobana nayo. Irabereka ati nimwajya kuri kino giti co hagati, uravyumva, ntimuzogira gute, ntimuzoshobora kuba mukimpimbara, ntimuzoshobora kuba mukiri mu mahoro nanje. Ariko hazi ivyimviro, hazi ico no kwita raisonnement, kuko habaho ivyimviro biba ari ivyimviro bidashimikiye ku Mana. Igihe Imana yagenye kandi ikagenga yuko tuzogenda turongorwa nayo, ishaka kubana na twebwe, ariko kugira ngo ibane na twebwe tukabana tuyumvira. Yakobo agerageza kudekriva ubwenge abantu bo mw'isi bagenderamo ubwo aribwo, ubwenge buturongora, be n'izo raisonnement usanga dufise. Uno munsi muri iteme yacu yo kugira Yesu kuba uwa mbere, imwe mu ntambamyi dufise canke twogira iza kubuza ko Yesu afata ikibanza ca mbere mu buzima bwacu, aho ivy'Imana tubigira priorité, aho ivyacu tubigira ibiri secondaire, aho ivy'Imana igira ivya mbere tukabigira ivya mbere, ivyacu bikaza mu rutonde rukurikira. Ikibigwanya canke ikidutuma tutaparvena gushitsa ikicimviro canke mu bugombe bw'Imana ni ibi Yakobo yise ubwenge. Ubwenge uravyumva butava mu ijuru. Yavuze ngo ubu bwenge ntibuva mu ijuru, n'ubwenge butava mu ijuru, ariko n'ubwenge bw'isi, bw'umubiri kandi bwa Satani. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Imisi yose mu buzima bwacu dufise ikibazo c'ubu bwenge, twibaza ko ari ubwenge tuba dukura mu mico, tuba dukura mu gene twarezwe, tuba dukura mu bwenge bwo ngaho bwo mw'isi. Ariko Yakobo arashiraho itandukaniro, agashiraho distinction, akerekana yuko ivyitwa ubwenge vyose si ubwenge, kuko hariho ubwenge tuba twemera tunagenderamwo canke twubakira ku buzima bwacu, ariko Bibiliya yita ubwenge buri charnel, bwo mu mubiri, ubwenge buri terrestre, ubwenge uravyumva buri diabolique. Iyo mu buzima bwawe bene ubwo bwenge bukurongora, bene ayo mavaleur yubakiye kuri bene ubwo bwenge budakomoka ku Mana, iyo ivyo bintu bikurongora, iyo ivyo bintu ari vyo wubakira mu buzima bwawe, iyo ivyo valeur zawe ufise zubakiye ku bitava ku Mana, ariko bifise ishusho y'ubwenge, ariko ubwenge budakomoka ku Mana, Bibiliya iravuga ngo bene ubwo bwenge n'ubwenge butuzimiza. Ni bwa bwenge Satani yazanira Adamu akavuga ngo erega mwoja kuri iki camwa mwoca mugira ubwenge, mwoca mugira ugutahura.
muri logique biba byumvikana yuko ico ababwiye ni ikintu ciza kandi kiri benefique kuri bo, ariko iciyumviro cose cumvikana ko ari ciza ariko kikaza gitandukanye n'ico Imana yatubariye, ico ciyumviro naho mu bwenge bwacu nk'abantu b'isi tuba twumva umenga kirumvikana ni ciza, gicika icumubiri, gicika ikiri diabolique, gicika ikiri terrestre, gicika ikitatuzanira inyungu, nubwo logique yacu itwumvisha umenga kirimwe inyungu. Nico gituma ugomba kuba umuntu wo mu bwami bw'Imana uko bikwiriye, ugomba kuraba source uri connecte ko kubijanye n'imyiyumvirire yawe. Haleluya. Mbega ivyo nemera biva he? Mbega ivyo nubakiye ku buzima bwanje, ivyo mpa agaciro vyubakiye kuki? Haleluya. Usomye mu Bikorinto ba mbere igice ca kabiri ku murongo wa 12, Abikorinto ba mbere igice ca kabiri ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13. Ariko tweho ntitwahawe imwemu y'isi, ariko twahawe imwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivyo Imana yatugabiye. Navyo nyene turabivuga, ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwemu, tugereranya ivy'imwemu n'ivy'imwemu bindi. Haleluya. Ariko tweho, aha Paulo ariko avugisha ishengero, nkuko nanje no musi ndiko mvugisha ishengero muri kino gitondo. Paulo aratena kumvisha ishengero yuko ubwenge twebwe twahawe buva kuri mwemu. Haleluya. Nitwaronse mwemu w'isi, igihe twakizwa twahawe mwemu w'Imana. Iki kiratugora cyane kugendana na Yesu uko bikwiriye, kuko abantu barakizwa ariko bakaguma muri manière zabo za kera, mu buryo bwabo bwa kera bwo kubaho bwo koopera. Ugasanga umuntu yarakijijwe ariko ntiyatahuye yuko hari ikintu gishasha cakoretse, avuga ngo ariko tweho nitwahawe mwemu w'isi. Ngomba gutahura yuko igihe nakizwa hari mwemu y'Imana yaje mu buzima bwanje, kandi iyo mwemu iratandukanye ni mwemu iri mu isi iganza abari mu isi, iratandukanye ni mwemu yahora ituganza tukira abantu b'isi, kuko twahawe mwemu w'Imana. Haleluya. Amina. Ngo twahawe mwemu ava ku Mana, ngo kugira ngo dushobore kumenya ivy'Imana, ivyo yaduhereye ubuntu bwayo. Ntushobora kuzomenya ivy'Imana yaguhaye kiretse gusa uri umuntu afise mwemu w'Imana muri we. Niho tumenyera amasezerano, niho tumenyera ubushobozi twahawe, niho tumenyera uburenganzira twahawe. Ivy'Imana yaduhereye ubuntu duparvena canke tubasha kubitahura kuko dufise mwemu w'Imana muri twebwe adufasha kubisobanukirwa. Nico gituma iri kurabwira ubutumwa umuntu atarakizwa, ntubukwiye guharira nawe cane ngo muterane amajambo, kuko bimwe mu vyo umubwira ntashobora kubitahura kuko atamuhemu w'Imana atarashika mu buzima bwiwe. Iyo uriko uramubarira ibintu vy'ubumana, bimwe avyumva nk'ubusazi canke avyumva nk'ubujuju, kuko wewe ikigufasha gutahura ivy'Imana yaduhaye ibiduheresha ubuntu bwayo, ikigufasha kubitahura nuko muhemu w'Imana aba muri wewe. Iyo uriko uravugisha rero bene uyo muntu, Yesu ashimwe cyane, ugomba kutabigira birebire canke ngo mubipfe, kuko ubwo buntu wagiriwe bwo gutahura buvana n'ico wahawe kiri muri wewe kigufasha gusezisa les vérités spirituelles. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngo nuko rero ngo ivyo turabivuga, ariko ntitubivuga dukoresheje amajambo duhabwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga dukoresheje amajambo duhabwa na muhemu w'Imana. Haleluya. Dukoresha ururimi rw'impwemu kugira ngo dusobanure ivy'impwemu. Ntidukomunika ivy'Imana dukoresheje logique n'ubwenge na science n'ubwenge bw'isi, no, dukomunika ivy'Imana dukoresheje ubwenge muhemu w'Imana atanga. Haleluya. Kugira ngo dusobanure ivy'impwemu. Iyi mirongo yose ni mirongo idufasha gutahura yuko twebwe abizera abakijijwe turafise ubundi bwenge, turafise access ku yindi sagesse abandi bose badafise ko access,
kuko iyo tuyihabwa n'igikorwa mpwemu yera yakoze muri twebwe igihe twavyaga ubwa kabiri n'igihe dushishikara kuba mu migenderanire n'Imana. Iyo tubanye n'Imana neza uko bikwiriye, Imana igenda idukomunika ubwo bwenge bwayo kugira ngo dushobore kubaho twopera canke twexista mu buzima bwo mu buryo bw'impwemu nk'abantu bo mu bwami bw'Imana, dufise ivyo dutahura n'ivyo tugenderamwo, ariko tubihabwa apana na raisonnement y'isi, ariko tubihabwa n'ubwenge bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko iyo umuntu atafise Imana mu mutima wiwe, iyo afata ama decision, iyo afata ingingo mu buzima bwiwe, abifata akoreye kuri ubwo bwenge dusanzwe bwo mu isi dufise, izo raisonnement Bibiliya yita des raisonnements terrestres, kwiyumvira ko mu buryo bw'isi. Ugasanga niko abantu bafata ama decision ku miryango yabo, niko abantu bafata ingingo ku bintu byose ubuzima bwabo buriko burajamwo. Ugasanga ico nico kibagize, ico nico kibenspira, ubwo bwenge bwa kera bwo bw'isi nibwo bubakira ku buzima bwabo, ariko ugasanga nta influence bafise y'ivy'Imana mu buzima bwabo iba permeta gufata ama decision bafatiye kuri raisonnement y'Imana. Kubera iki ntanguye mvuga kuri iyi mirongo nkompara ubu bwenge bubiri, ni kugira ngo nshimikire kuri iri jambo turiko turiga ryo kugira Imana ibe priorite yacu. Ndashaka kuvuga ngo hari ibintu tudahinduye ingene twiyumvira ubwami bw'Imana, tudahinduye rimwe na rimwe ivyo twebwe twubakiye ku buzima bwacu, turashobora kuba abakristo bo mu rushengero ariko biyumvira nk'abapagani bo hanze. Turashobora kugira communauté niniya yuzuye, siko, ariko igizwe n'abantu bitwa ko binjiye mu bwami bw'Imana, ariko batarushirije kwakira uburyo bwiyumvigwa ko, uburyo bwo kwiyumvira bwo mu bwami. Kubera iki? Bifatiye nuko, haleluya, bashishikaye, uravyumva, kubakira ubuzima bwabo kuvyo bahora bemera kera, kuko bamaze gukizwa atagishasha bahawe bagomba kubakira ubuzima bwabo mu buryo bw'imyiyumvirire n'uburyo bw'imyizere mu buzima bwabo bwa misi yose. Ndashaka kuvuga uyu munsi umutwe w'ijambo nshaka kuvuga kuno munsi uravuga ngo iki ni iciyumviro ca Bibiliya nshaka kubabarira ko, ariko gishobora kudushoka canke bamwe bashobora kucumva canke abandi bibaza ko bakiza ariko ataco bazi. Bibiliya mu ciyumviro cayo, mu ciyumviro c'ubwami bw'Imana, mu buryo Imana yiyumvira, Imana twebwe itwita aba intendant, itwita aba gestionnaire, itwita abajejwe ivyayo. Bwira umucayo uti ujejwe ivy'Imana. Haleluya. Mwese nabicaye hariya hirya mu miduga mwihema, bwira umucayo uti uri umugestionnaire w'Imana. Haleluya. Iki ciyumviro caraje turiko turiga kuri iyi teme yacu y'uyu mwaka. Nsanga kenshi biratugora mu buzima gutahura no kwibona nk'abantu bajejwe ivy'Imana, nk'abagestionnaire b'ivy'Imana. Imana yaturemye kugira ngo tube abajeha, tube abajejwe, tube abacungera, tube abazigama, tube abitwararika ivyayo. Uyu munsi abakristo benshi barafise ico no kwita crise spirituelle, canke barafise ikibazo co mu buryo bw'impwemu. Abakristo benshi barafise intambara mu rugendo rwabo rw'agakiza, ariko nita intambara ziri inutile, ni intambara zihagaze yuko tutatahuye yuko twebwe abakijijwe, twebwe turabajejwe ivy'Imana, turabagestionnaire b'ivy'Imana. Muri iri jambo iyo mvuze umugestionnaire nshaka mwumve yuko uwujera ibintu vy'uwundi ntaba ari boss, ntaba ari patron. Umupatron arashobora kujera ariko ntibamwita umugestionnaire, iyo ariko arajera ivyiwe bamwita boss, n'est-ce pas? Ariko wewe umukorera witwa ujejwe ivyiwe, uri umugestionnaire, ariko nturi boss. Uyu munsi nje kubabwira muri kino gitondo yuko mwese uko mwicaye ngaha
nta boss arimo, mwese ngaha muri abagestionnaire b'ivy'Imana. Ntimwumva ko aka kajambo gasanzwe, ariko ngenda kubwire ngo amasanganya dufise mu gakiza ahagaze yuko ishengero tutigeze dutahura neza iki kintu. Kuko iyo udatahura who is the boss, iyo udatahura patron uwo ari we, murahakwa kugonganira kuri position yiwe y'ubutegetsi, kuko udatahura. Uyu mwaka Imana niyagutiza ubuntu bwayo n'ubwenge bwayo, ugatahura yuko wewe nuri chef, ariko Imana ni chef. Mungu ni chef. Amataifa contretemps yote. Mungu ni nani? Ni watahura. Pani ibintu byo mu ndirimbo gusa, mbere tugira gute tuko turagira kajya karirimbo. Sinzi ngene bica dutanga. Iyo umaze wowe gutahura iri jambo kutari chef, uzogira ubuzima bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni waguma wibaza yuko Imana iriho kubgawe, ariko ntutahure ko wewe uriho kubw'Imana, iyo inversion ya position na role irashobora kugutera kugira urugendo rw'agakiza rutaryoshe kandi rutagira victoire, kuko ubuzima it's about position. Iyo ugize isanganya kubijanye na position, ça veut dire yuko uragira n'isanganya no muri parcours, no mu rugendo rw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abagestionnaire Yesu ashimwe cyane. Umupastori yaranshingiye intahe, anshingira intahe ubuzima yabayeho bugoye bw'ubukene. Ari umupastori muri Amerika, turiko turavuga amadefi n'iki ibintu vya ministère. Anshingira intahe ukuntu yabaye mu bukene, avuga ati nabaye mu bukene, nategerezwa kugira école biblique kuko nagomba kuba umupastori, ariko nkaba nagize mariage ndi jeune, kandi tugiye muri ayo mashuri nategerezwa kujana na madamu, tumaze kuvyara umwana wa mbere, bakaba nko mu seminari, umugabo n'umugore n'umwana, ariko bakaba bari bafise ubukene. Arambwira ati mu buzima bwanje gufungura nyene yari intambara yo ku munsi, gufungura ibyo kurya by'umunsi byacitse vision y'ubuzima, mbonye mfunguye yabari miracle. Tubaho muri ubwo bukene bari muri couple, ariko kandi kuko bari mu seminari, ngo ikintu babakoreye, ico baca babakorera niki, baca babafata bose abo bari mu seminari bari muri leta ya Texas, bagafata abiga bose Bibiliya, bagaca batangura kuronderera abagabo canke abagore babo, bakabarondera mu masaha atari yo kwiga Bibiliya, bakabaronderera ahantu bashobora gukora igikorwa cyo kuraba abana b'imiryango itunze. Ishuri bigamwo ryari riri connecte n'imiryango muri ako gace, bagaca rero bagenda kuba abacungera abana, bagahembwa rero ayo mafaranga make make, kandi ngo imiryango yarakunda kubakira, igakunda kutwakira, kuko bari bazi yuko dusigaranye abana babo, turi abantu bariko bariga Bibiliya, turabasengera, turabigisha ijambo ry'Imana. Ati turera abana yacicika nka Sunday school muhira, abavyeyi bakabikunda kuko bari bafitanye imigenderanire n'ishuri, bigatuma rero bumva le fait yuko ishuri bazinanye, bakizera abanyeshuri babahaye ko babacungera abana, hama nabone bakaronka udufaranga two kubaho, bakifinansa. Ati rero tugashobora gufungura, tugashobora kwisununura. Atariko hari ikintu catubayeko, twagenda mu miryango itunze, ugasanga umuryango wagiye gucunga abana n'umuryango utunze cyane, ugasanga inzu iruzuye ibintu byose, rimwe bakadusigira abana bagiye mu kavakanse gato, rimwe bagiye mu buzi, rimwe bagiye mu maformation, rimwe bagize gute. Ati baradusigira ibintu byose, bakadusigira inzu, bakadusigira ibintu byose byuzuye aho hantu. Mu mwanya muto ugasanga nka je na madamu, uravyumva madamu acungereye abana muri rya nzu, nanjye ncungereye abana muri iyi nzu, kuko twaba dusigaranye abana babo, ugasanga turashobora no gukoresha n'imiduga yabo. Arambwira ati rimwe narigeze gutwara Bentley, uravyumva, nkagenda ndayitwaye,
ati muri iyo minsi yo gucunga abana ntwaye ico kiduga ntaha muri iyo nzu, frigo yuzuye, mfungura ivyo nshaka, inzu basize ibintu byose vyuzuye. Ati muri iyo minsi twaba ducunze waba ufise ubuzima uravyumva ngo rero madamu wanje yaca akunda kunyibutsa aka kajambo ngo ambonye canke yumvise ko nagize kuruse n'imodoka ngo yaca anyibutsa ngo wibuke yuko aho hantu uri atari wacu. Ngo kameme umugore wanje yaramfasha kwibuka kw'ivyo ndimwo n'ivy'akanya gatoya. Ati hama rero ugasanga ubayeho uko watwaye imiduga wahinduye ejo ugahindura. Ati nose n'agatanlibre naraca no kw'ishuri kugira ngo abanyeshuri bari kw'ishuri nabone babone imodoka njemwo. Ati vraiment uwo mwanya narawuviva uravyumva nkafungura nkasigaza nkahindura nk'ikintu cyose nkeneye iyo somene uravyumva urabona nkumva ko vraiment ibintu birameze neza cyane. Ariko iminsi iheze bagarutse nkaca nsubira muri ya realite y'ubuzima bw'iwacu. Uwo muntu rero twako turaganira ku bintu by'ubwami bw'Imana arambwira ngo ico kintu Imana yaragikoresheje mu buzima bwanje bwo kuyikorera ku buryo caramfashije gutahura yuko aha si wacu. Naho mu nyuma Imana yaduhezagiye ikatugirira neza tugatera imbere, iminsi yose mu buzima bwanje mbonye imiduga yanje mbonye amazu yanje nama nibuka yuko aha mw'isi si wacu. Ibi mfise ndi umugestionnaire, umunsi umwe nzobivamwo ndabisige, umunsi umwe nzobivamwo ndabirekure, nta na kimwe nzotwara. Ati ibyo bintu byabaye nkiri jeune uravyumva umupasteur akiri muri formation akiri mutoya tariko vyaranyigishije principe iri spirituel. Ati ku buryo jewe naho no bandiko ndaryohererwa ibintu mfise mu mutima wanje nama nibuka yuko aha anya ivyo dufise vyose ni ivy'Imana yadutijije, turiko turajera ivy'Imana, hama igihe kizoshika ibimvanemwo bihagarare turi abagestionnaire. Namwe bantu b'Imana no musi muri kino gitondo mwese ngaha ivyo mumaze gushikako, ivyo musengera gushikako, ivyo mwumva kari rêve mu buzima bwanyu, ivyo mwumva mushaka kuzoshikako mu buzima bwanyu, vyose ni mwamara kubishikako, vyose mukabona ni vyanyu, mukabona amakonte yanyu aruzuye, mukabona mwarasezereye ibibazo mwakuze mubona mufise, muze mwame mwibuka yuko ngaha mw'isi twebwe turi abagestionnaire b'ivy'Imana. Nta kintu na kimwe ufise, nta kintu na kimwe ufise, n'ivyo ufise si ivyawe, nta na kimwe ufise ni ivy'Imana. Yarabigutije, irabiguha ukabibamwo, irabiguha ukabigenderamwo, irabiguha ukabiprofita ukabibenefisia, ariko si ivyawe ni ivy'Imana. La preuve ni wapfa vyose uzobisiga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntushobora kuba umukristo mu bwami bw'Imana no kwita umukristo ari épanoui neza iyi principe utayitahuye yuko ico ufise cose ni ic'Imana yagutijije ngo uyicungire. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu agutije cyangwa iyo umuntu aguhaye ivyo akabigutiza, ça veut dire yuko un jour uzoranda compte ingene ico kintu wagikoresheje, uravyumva, uzotanga rapport ingene ico kintu wagikoresheje. Sinzi ko mumva ko bitandukanye no kwibaza ko Imana ari machine asu yo kudutuma twebwe turyoherwa canke dukubita ifenti mu ikarti. Ivy'Imana idukorera vyose ni ivyituzeza ariko biri temporaire. Haleluya. Amina. Ni vyayo. Iri jambo ndashaka ko uryumva muri kino gitondo, muri kino cigwa turiko turiga kuna musi muri kino gitondo, kugira ngo ushobore gutahura icari cyo gushira imbere ubwami bw'Imana, ubanza d'abord gutahura no gusobanukirwa à qui appartient toute chose. Ubuzima bwacu, ubusore bwacu tukiri bato, ibiki n'ibiki kintu cyose dufise ni ic'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Nico gituma uno musi navuze ngo turi aba intendant
b'Imana, turabajejwe ivy'Imana, turabajejwe gucungera ivy'Imana. Haleluya. Nivyashoboka ukagenda neza ukava muri ubu buzima, uravyumva nkuko wa munyeshuri avuye muri yanzu yasiga panze utuntu neza uko yadusize akagenda bisizaho, nabo w'Imana niyakwemerera ukava mu buzima utagiye giturumbuka nkuko covid itwara abantu, ari ukagenda vyateguwe neza, uzogenda wejeje kwegeranya utuntu twose Imana yakujeje. Nico gituma mubona uyu muntu agira apfe acarondera guhamagara abantu no gutunganya ibintu no gushira ibintu en ordre, nuko abagiye gutanga rapport, abategezwa gusubiza ibintu uko uravyumva uko yabisanzwe, agatunganya ibyo ashobora gutunganya. Iyo ugiriwe ubwo buntu ukaronka iyo occasion yo gushobora kuya gute kubitunganya, Yesu ashimwe cyane. Turi mu myaka canke turi mu gihe mwese mutabiyobewe kandi mubibona, isi iri mu bibazo bikomeye, duhitiye mu mwaka ugoye, n'uyu mwaka uraca tugoye kubera covid. Ejo nariko ndaraba amakuru ndubona ingene muri Brazil bapfishije abantu 200,000 kubera covid muri uyu mwaka, kandi abonye babara bamenyekane. Ndaraba ukuntu muri Amerika abantu barenga 1,000 bari hafi bariko baregereza ngira hafi 250 y'abantu bapfuye bishwe na covid. Ukaraba ingene danku tuza tubonye umuntu avuye mu buzima mu kanya gato y'umuntu zubonye aragiye, kandi wari wamubonye, kandi ari ingwara umenga irasanzwe, ari ingwara n'umuntu usanga ava mu buzima karinda apfa atagiye no muri koma, akirezona, aciyumvira, ataremvye, ari kibazo juste c'amahaha. Ivyo byose wabiraba ukaraba ukuntu ubuzima butwigisha, yego tukabashoke n'izo mpfu zose tubona abo dukunda bapfa. Ariko kandi uyu mwaka uratubereye umwaka wa clin d'œil ikomeye y'Imana ku isi, aho Imana igomba kugarukana ahantu ikanyiganyiza ibintu byose, ikadutera kwibaza kuri sense y'ubuzima bwacu. Haleluya. Kuri sense y'ubuzima bwacu, mbega ubuzima bwacu busobanura iki, turi bande, tumbereye iki, ibiki n'ibiki. Iki cyose ni cigwa turonkeye muri ino myaka, ni cigwa turonkeye muri ibi bintu turiko turacamwo, kandi kikabicigwa kibaye mu buryo bw'isi yose. Abantu bose bariko barafacinga la même chose, abantu bariko baragwana n'ikibazo kimwe mw'isi yose, kikatwugarana kikagira gute. Ibi ni ibintu bisubira kandi kugaruka kutwigisha yuko investissement yacu n'ivy'agaciro vyacu bitagomba kuba ibintu vyo ngaha mw'isi, bitagomba kuba ibintu biri terrestre, ariko tugomba kwiyumvira no ku muragi dusiga, ico twokwita legacy. Ivyo dora tuvuga ngo ico umuntu asiga, uravyumva umuntu gusiga izina, sindiko ndavuga legacy, sindiko ndavuga umurage, sindiko ndavuga materiel, ariko en terme y'izina, n'ico wamaze, n'ico wakoze, n'ico wahinduye. Ariko kandi naho tuvuga ngo umuntu yasize izina, ariko ndibaza neza yuko tuzomenya twese umurage twashize muri iyi si umunsi Imana izotubwira rya jambo ngo wakoze neza, wa mukozi mwiza, wabaye umukozi mwiza, ubu mwizigirwa, icara uruhuka ibikorwa vyawe. Aho niho tuzomenya yuko ico twakoze cashimwe n'Imana, niho tuzomenya vy'ukuri umurage wacu uwo twasize uwo ari wo. Igihe atari abantu bazokwaprecia ico twakoze, ariko igihe uzoshika imbere y'Imana ikavuga ngo mukozi mwiza. Haleluya. Fidèle serviteur, bon serviteur, repose-toi de tes œuvres. Iyi niyo goal, iyi niyo objectif, iyi niyo sengesho, kinico cifuzo yuko Imana ari izokwaprecia ico twakoze ikacita ciza. Kandi sinibaza ko n'Imana yocita ciza n'abantu batacize ciza, bona sifiwe sana. Ariko wabayeho nk'umugestionnaire mwiza w'ivyo Imana yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero twahamagariwe gucungera ivy'Imana, ariko tukabicungera uko yoyo ishaka ko tubicungera. Ntituraba gestionnaire bakora ibintu uko babishaka, ariko turaba gestionnaire bajera ibintu mu buryo bw'Imana. Nimba uri umupapa, nimba uri umumama mu nzu yawe, nimba muri famiye yawe uri imfura, nimba uri muto mu muryango, nimba uri we wese, naho uri umuntu ukorera umuntu, ugomba kwintegra ikiciyumviro c'ubumana yuko wewe aho uri hose n'ivyo bakujeje gukora ujejwe kubikora nk'uko Imana ikurongora kubikora, kuko position yose Imana yagushizemo uri umugestionnaire w'Imana. Turi abantu bo mu nzu y'Imana. Muri football
barakunda kuvuga ngo ekipe ya Iwacu. Dora tubibona abantu bakurikirana sport, hariho abantu bavuga ngo Iwacu. Iyo uvuga ngo Iwacu, ni ukuvuga ngo ekipe adverse yabasanze muri ville yanyu, nkuko ekipe y'Igitega yoza gukina i Bujumbura, abi Bujumbura baca bavuga ngo baje Iwacu. Kandi muri football cyangwa muri sport yari yo yose, iyo abantu baje iwanyu, muba mufise avantage yuko mwebwe muri wanyu, kandi mwebwe muba mufise n'agahombo kanini igihe mutsindirwa iwanyu. Mu bisanzwe birateye isoni gutsindirwa iwanyu. Ekipe yose rero ya sport, iyo ironsa aba visiteur bavuye hanze baje iwabo, baragerageza kugira gute kwifata neza, barakaza bakadefendre. Pourquoi? Kuko bari wabo, bari mu nzu yabo, il faut pas ko baperda mu nzu wabo. Natwe nk'abantu bari mu isi, ndagomba kwibutsa muri kino gitondo yuko aha turi ni mu nzu y'Imana. Mu rugendo rwawe naho woba mu Nyakabiga, ukaba mu Ngagara, ukaba mu Carama, ukaba mu Kamenge, uri mu nzu y'Imana. Aha mu isi ni ahantu h'Imana, turi mu nzu y'Imana. Tugomba kujera mu buryo ataco duperda, ataco dutakaza mu byo dufise, kuko haleluya dufise umu adversaire w'Imana ari we Satani. Natwebwe nitwe ducungereye ivy'Imana kugira ngo tubikore nk'uko Imana ishaka. Jewe uyu mwaka ikintu nshaka kubasaba, umwaka nshaka kubasaba mwige kuzinduka. Kigira kabiri, uyu mwaka numva nshaka kubasaba ebana muze Imana izane gome. Jewe umwaka ndashaka ko twiga vraiment, ndashaka ko twimba, ndashaka Imana ihindura ingene tubona ibintu, ndashaka Imana ishike ahitari bwashike mu mitima yacu kuko twayiblotse. Ndashaka tuze twiyuguruye turi prêt kwakira. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Zaburi ya 24, Dawidi akavuga ku murongo wa mbere. Dawidi atubwira iki? isi ni y'Uhoraho, n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. Haleluya. À l'Éternel et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Haleluya. Isi ni y'Uhoraho, n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. N'abayibamwo. Isi n'abayibamwo, ibiri mu isi byose ni ivy'Uhoraho. Inzu yawe wubatse ubamwo ni iy'Uhoraho, ikashe yawe ufise ni iy'Uhoraho. Isi n'ibiyuzuye ni ivy'Imana. Natwebwe turabi Imana, n'ivyo dufise byose ni ivy'Imana. Iki nico Dawidi yatahuye. Iyo ordinateur muyikuremo son, kuko ikiravugira mu mahoto, ni ordinateur y'ubutumwa bwiza ijyayo hije. Je me dis isi n'ibiyuzuye ni ivy'Uhoraho, n'ababirimo bose n'abari mu isi yose n'abuhoraho. Bantu b'Imana, iyo twihenze kuri aspect ya appartenance, turihenda no kuri kurikira vyose. Iyo udatahuye ibi neza, n'ibisigaye ntuzobitahura neza. Iri niryo sanganya dufise mu buryo bw'impwemu. Isi n'ibiyuzuye n'abayirimo bose, twese confondus, toute la création et tout ce qui existe dans le monde ni ivy'Uhoraho. Amina. Alléluia. Psaume 89, 11. Change kuzindi version ni 12. Psaume 89, 11. Change 12. Ijuru ni iryawe, Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibiyuzuye, isi n'ibiyuzuye. ni wowe washizeho itanguriro ryayo. Niwe washizeho itanguriro ryayo. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo mu usubiramo inyuma ya Fiston, subiramo 1 2. Ijuru ni iryawe, Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi ni iyawe, isi n'ibiyuzuye, isi n'ibiyuzuye. ni wowe washizeho itanguriro ryayo. Niwe washizeho itanguriro yayo. Haleluya. Barizo mu micanye tunoneho usigaranye iki? Haleluya. Yesu ashimwe. Nagiye muri maternelle y'ikitwa ubwami bw'Imana. Bwiro mu micanye uti maternelle. Muri maternelle biga uravyumva ibintu vy'ibanze. Ndiko ndababwira ibintu vy'ibanze. Tugomba gutahura à qui appartient toute chose. Iki kintu nutacumva neza bizokugora. Yesu ashimwe cyane. Kandi nubwo wakijijwe iki kintu kutacumvise neza, nico gituma n'ivyo mugakiza bikugora. Abagikizwa mu bashasha muri ko murumva ibi bizobafasha gutahura ordre des choses. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Apocalypse
ibyahishuro Yohana 4 ku murongo wa 11. bati mwami wacu mana yacu birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha kuko ari we waremye vyose icyatumye bibaho kandi icyatumye biremwa nuko wabigomvye Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ndasenga ngo Imana idufashe n'abaririmbyi ibafashe tugera ahantu mu ishengero iyo turiko turahimbaza Imana amatazirano yacu adahagaze gusa ku bitangaza Imana izodukorera, azodutabara, azoduhoza, azogera gute. No, ndasenga ngo tuje ku yindi dimension yacu ya louange na adoration, aho guhimbaza kwacu kudahagaze ku vy'Imana izodukorera, aho ibitangaza izodukorera, intambara izotugwanira nubwo navyo narivyo, ariko aho guhimbaza kwacu kumera nk'uko muri Apocalypse aho tuvuga ngo a toi la gloire, icubahiro ni icawe, ibihe vyose birakubereye kuko vyose biriho ku bwawe, aho adoration yacu idafise secret y'ibitangaza Imana izodukorera, ariko aho adoration yacu ifise ibanga y'ico Imana irico, apana gusa ivyizonkorera naho itobinkorera, vyose vyaremwe nayo, biremwa ku bwayo kugira ngo bibi vyayo, icubahiro ni icayo, ibiriho vyose ni vyayo. Iyo adoration yacu iri focus kuri identité n'ico Imana irico, Imana irahabwa icubahiro, ikikwegera ko benshi, igakora ibikomeye hagati muri twebwe, kuko focus yacu si kuma benefice, ariko focus yacu ni kucirico without any benefit. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda kubivuga muri Afrika kubera twakubititse tugakena tukagwara tugadohoka, indirimbo zacu zihagaze cyane ku gutabagwa n'Imana, kandi tukazikunda cyane kuko ni indirimbo z'amaganya, ni indirimbo z'amagogwa, ni indirimbo z'agahinda n'intuntu, kandi uravye n'indirimbo zigira success ziba arizo, ariko indirimbo zacu nizigenda cyane kuco we only wewe icarico ni icarico ni icarico. Eske sinkunda kuririmba indirimbo yuko azokora ibihambaye, azoshitsa amasezerano, urakora ibitangaza, izo ndazikunda cyane kwe, kandi ushitsa amasezerano, urumva ko byose ari ibintu binserva. Mwabyumvise? Iyo nkayikunda, ariko yandi zikuva ngo uruwera tukavuga we, uzoza gusanga muri repertoire y'ikinyafrika ninke, ariko vyose vyaremwe nawe kugira ngo bibi vyiwe, kandi c'est par lui que toutes choses existent et c'est pour lui qu'elles existent. Nyamane twe niturimwo vuga uti gestionnaire. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Ndazi ko nzorangiza uyu mwaka mwarantaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umuntu amwe ngo pase ngo iteme ngo iridure kwere ngo nta byacu birimo. Ni yo gupfa kwera uyu mwaka n'umwaka wo guhera vraiment. Kuko ndababwirega abantu b'Imana, you tahuye l'ordre des choses, c'est alors que tu es béni. Mais quand tu évolues dans le désordre en cherchant la bénédiction, tu contradis le principe de la bénédiction, mon cher ami. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Iki nico kizana deception. Ngo je no munsi ngo vema ngo sinja no gusenga, ngo je no munsi ngo no gutazira, ngo je ngo ndiyicarira. Baziga n'ibintu byaraye bigenze n'abisomene ugacugumuka. Umviriza. Nituhaguruka ngo tumuhimbaze kuko yakoze ivyo dushaka ko akora. Turahaguruka tukamuhimbaza kubera naho ataco yakoze, naho atavyo yakoze, arabereye. Haleluya. Wenyine arihagije, il est l'objet de notre adoration. Adoration yanje ntiva kuvya nkorera, adoration yanje iva kucarico. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwanyumvishije rwose? Haleluya. So rero Imana niyo nyene ivyawe,
ni propriétaire w'ikintu cyose. Uvyemera utari d'accord, kutavyemera kwawe nikuza kubihindura. Haleluya. Imana niyo nyene. Wombwira ngo nicuya agashango nabize ngo ningene ngo ibintu nabishitse kumviriza. Naho wabizi cuya ukanabishikako, Imana ni nyene ivyo washitseko vyose. Aho washitse hose ni Imana. Nimba hari icubahiro ufise ni ic'Imana. Nimba hari ivyo washitseko vyose ni ivy'Imana. None wa mugenzi wanje yanshingira intahe, iyo acashika muri irya nzu agaca avuga ngo shango ahantu ngo namaze iminsi ndahakura, bakavuga ngo sawa rero ngo merci, bakamuhemba. Agaca avuga ngo sisohoka ngo namaze kuhakura. Umviriza, baramuyora nk'igipawa, baramuyora n'igipawa, pana n'amaboko bamuyoza igipawa, bakagenda kinyamakerere tupa kuyarara. Uravyumva kuko yasaze, yavangiwe, kuko nashobora kureklama yuko afise ownership yaho hantu, kandi igihe wewe yahaje nk'umukozi n'umugestionnaire w'iminsi mikeya. Rero sikora utavyemera bihinduka, ahubwo wowe bitahura vyo gufasha kugira urugendo rwiza n'ubuzima bwiza. Kuko kenshi deception tugira mu buzima iva kuri incomprehension na misunderstanding twagize ku bintu bimwe bimwe tukabicurika, then ugasanga abakristo baricaye barumiwe n'Imana, ngo Imana ngo jewe gusinumva. Oya, ugomba kuba fixe kuri realite y'ivy'ubumana. Yesu ashimwe cyane. Abagestionnaire Yesu ashimwe cyane. Abagestionnaire Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira umwicara ati n'amahera yawe ni ay'Imana. Aho rero Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Muri principe y'ugutegeka mu bwami bw'Imana nta partage ya responsabilité, nta partage hari ya wewe n'Imana ngo turabisangiye. Nta nakimwe musangiye n'Imana. Iryo jambo muri kosore, wewe nta nakimwe musangiye n'Imana, rien. Haleluya. Nta partage hari. Siko. Nta partage hari. Siko. Kuko tugomba gutahura yuko, uravyumva, ivyo mfise vyose siko ni vyayo. Mwana huye gashengero ry'Imana. Siko. Nukuvuga ngo umwanya wanje, ingabire zanje, ubutunzi bwanje ni ivy'Imana. Ivyo wamaze kubitahura, utangura kwiyumvira ngo mbega umwanya wanje Imana yampaye kugira ngo ndawujere, umwanya ungana n'imyaka yo kubaho yawe. Imana yaraguhaye le temps, mbega ujera umwanya nk'uwande? Ukoresha umwanya wawe nk'uw'Imana? Mbega ingabire Imana yaguhaye, nimba ari ingabire zo kugira neza, uravyumva, uzikoresha gute? Ziriko zibenefisi abandi gute? Ujera gute ingabire zawe? Ujera gute ubumenyi bwawe? Ufashisha gute abandi ico Imana yaguhaye? Kuko si icawe. Yona yarihenze, Imana imurungika gutanga profesi kugira ngo igisagara ca Ninewe gikire. Aragumuka, aravuga ngo Mana baya ntidukunda nasinja kubabwira. Imana iramubwira ati genda ubabwire kuko ngiye kubahonya. Yona nawe naravuga ati ese icoma ahubwo ntibaronke avertissement ngo bihane hamubahonye kuko n'abansi bacu. Bwari ubwoko bankana. Imana iramubwira ati Yona wewe ntutahura ikintu kimwe. Wewe ingabire naguhaye, profesi naguhaye, si yawe kandi ntibadirije wowe kubishaka, ni yanje. Ni ingabire naguhaye, uyikoresha uko jewe nshaka. Wewe uri umugestionnaire y'ico naguhaye, you are not the boss. Yona aragumuka ati je nigiriye ahandi, aca yifatira ubwato avuga ati ndagiye Kalemi. Imana iteza ibibazo ubwato, basanga ubateje ikibazo ni Yona, nawe aravuga ati ga nijewe nabateje amaprobleme, bagaterera mu mazi cwa, urufi ruramumira, aravuga ati Mana ntabara, Mana ntabara. Imana ivuga ati ndagutabara uje Ninewe aho nakurungitse. Urufi rumaze kumudaho inyuma y'iminsi 3 ngo uravyumva, agasanga ni muzima, acaja kubwira ubutumwa abansi babo kandi baca barakizwa. Imana icira batabara. Haleluya. Kubera iki? Turabagestionnaire. Ntidukoresha ivy'Imana yaduhaye uko twe tubishaka, dukoresha ivy'Imana yaduhaye uko yo ibishaka. Iyi ni principe y'ubwami bw'Imana. Abasitwaye b'ubwami bw'Imana, ibintu biba uko ashaka apana uko ushaka. Izi caprice usanga dufise,
uravyumva uri mu gikorwa murongozi aragukankamiye ubwira udemissione murongozi arakubwiye ukunya uragumutse uricaye reka ndakubwire ntituraba propriétaire w'ivyo Imana yaduhaye talent ubushobozi bukerebutse inshose Imana yaduhaye nicayo niyikijera imbere yuko mfata decision ngomba kwisumeta canke ngomba kwitwareka kumenya ngo mbega iyi decision ngiye gufata iri conforme n'ico Imana ishaka kuko ivyo mfise ari ivy'Imana. Iyo udesize kwiryamira dimanche kubera d'abord waryamye unatevye samedi no wowe ntufise ownership ya decision kubijanye n'ubuzima bwawe uko bumeze c'est Dieu. Yesu ashimwe cyane ndumva mutanyitaba Yesu ashimwe cyane haleluya. Decision jewe mfata kuko Imana yampaye kuba umugestionnaire ngomba kwiyumvira ingene ivyo yampaye rero ndabidevelopa ingene ndabijera ingene ndabidevelopa. Kimwe mu bintu bigize umugestionnaire agizwe no kujera no kudevelopa. Mwari mubizi umugestionnaire ntabiyika gusa nta proteja umugestionnaire arabiyika akanadevelopa. Kimwe mu vyo jewe njejwe ndajejwe ku buzima bwanje ku mwanya Imana yampaye kuri talent Imana yampaye ku bwenge Imana yampaye ku vy'Imana yampaye njejwe kubicungera neza njejwe kubizigama kandi nkaba njejwe no kubidevelopa. Ngomba gushishikara gukura naho ndiko ndabaserva nka pasteur il faut ko nkura kuko mfise responsabilité yo kudevelopa ico Imana yashize mu buzima bwanje. Niko Paulo yabwiye Timotheo ati ugire gute udevelope don iri muri wewe wahawe haleluya uyicultive uyidevelope. Igihe Imana yashira Adamu na Eva mu itongo yavuze ngo muyicultive muyidevelope tujejwe kugwiza ico Imana yaduhaye tujejwe kukigumana muri eta kirimo. No muri banke iyo mugiye kubitsa amafaranga yanyu banke irayababikira ikanayadevelopa. Banke ntijejwe kubika amahera yawe gusa ahubwo ijejwe no kwimvira ingene yagwiza kugira ngo nimba wayababikije anagwire. Nico gituma ico Imana yaguhaye ico Imana yampaye ico Imana yaduhaye yarakitujeje haleluya kandi uretse ko yakitujeje turakizigama tukakifata neza ariko kandi tukaniyumvira mbega nigiki no kwiga ninde no kwegera nigute coba developer nigute cogwira nigute ingabire yanje yoshiriza kuryoha no gukarisha kugira ngo ifashe benshi nigute muri susiyo kugira gute yo guteza imbere ico nahawe. Aho onya niho responsabilité yacu iri. Iyo ndondera Imana iyo niga ijambo ry'Imana iyo ngira gute ivyo byose biradevelopa ico Imana yampaye ariko kandi mba ndiko ndacitwararika mu myaka yanje yo kubaho mu minsi yanje yo kubaho ni gute ngwiza nkashira mu gaciro ivyo Imana yampaye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe. Esayi 14:12 kugera kuri 15. Uyu n'umuntu Imana yari yarateye iteka yitwa Luciferi. Imana imuha gutegeka no kuganza hafi ijuru ibintu yakora yarategeka yari umuntu adasanzwe. Imbere yuko n'isi ibaho witwa Luciferi yari umuntu akomeye mu ijuru. Imana yahaye ubwiza ikamuha ibintu haleluya ikamuha gloire ikamuha iki ukura vyumva soma ngaha. Ewe kuntu ukorose uvuye ku ijuru wa nyenyeri yo mu rubungubungu we wa mwana w'umutwenzi ewe ingene uciwe ugashika hasi we watsinda amahanga wari waribariye mu mutima uti nzoduga nje mu ijuru nkuze ingoma yanje isumba inyenyeri z'Imana uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko. Soma Apocalypse 12 verset 4. Umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira hasi ku isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. Luc 10:18. Luka 10:18. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo.
guhera muri Yesaya, guhera muri Apocalypse, turabonye ukuntu Satani Imana rero yamuhaye ubwiza imuha icubahiro. Ariko Satani ntiyatahura yuko ubwiza afise, yari acitwa Lucifer ico gihe, yari creature ya mbere nziza Imana yaremye. Ariko Imana imuha icubahiro, ariko ngo aribwira mu mutima we ngo nzoduga mu ijuru, nzoganza, nzotegeka. Agera ahantu akonvata, agera ahantu yibagira. Uravyumva, qui est le boss? Bimutera kugira icimviro kibi. Yesu aravuga ngo ndamubonye atibuka ava mu ijuru. Apocalypse nayo nikavuga ngo ndabonye ngo umurizo wiwe wagiye utwaye igice ca gatatu c'inyenyeri zo mu ijuru. Nukuvuga ngo rebellion yiwe yatwaye un tiers des anges, barabaye deshu, baratibugwa kubera rebellion ya Satani bari bamwumviye ngo bafate ikibanza c'Imana. Bibiliya ivuga ngo ndamubonye ashatse gufata umwana avyawe n'umugore kugira ngo amwice. Aha anya Bibiliya Apocalypse ikitwereka ingene Satan muri jalousie yashatse kwica abana b'abantu, kuko abana b'abantu Imana yaduhaye kuba abagestionnaire bashasha, abamanager bashasha b'ibintu byose, ngo agomba kumwica. Nico gituma yaranavuze ngo avuga muri Genese ngo hagati y'uruvyaro rw'uyu mugore na wewe nzohashira ubwansi. Kuko Satani atwanka akatugwanya, yagiye gutera Adamu na Eva kuko twafashe ikibanza ciwe. Yaratibuwe, yaratakaje autorite. Ariko kandi icamutumye asukwa akagira gute? Nuko yihenze position, akibagira ko Imana ari chef. Kandi iyi mpwemu nyene yamutumye akora ibi bintu niyo mpwemu ikorera mu isi, niyo mpwemu iturongora iyo turi mu isi, iyo twirekuriye icaha. Satani atwenspira mu mutima w'ubugararije ya rebellion, kugira ngo dukore ikosa yakoze hama twivane mu bugombe bw'Imana. Niryo kosa Adamu na Eva bakoze, yarabenspiye mu buryo bubi, kandi ntarahagarika gushaka kutwenspira. Ariko iyo twacitse abana b'ubwami bw'Imana, tugatara ko Imana ari gestionnaire, igihe ryajwi ryiwe rihumetse turamwishura ati Satani, jewe sinumvira wewe, ariko jewe nahisemo kurongorwa na mpwemu w'Imana, kugira ngo sinshise ivyo kameremere kanje gashaka, ariko nshise ivy'Imana ishaka. Kuko désormais sinkiri dependa ku mpwemu yawe mbi ya rebellion, ariko nemeye ko Imana ari boss. Nta conflict ihari muri understanding yacu kuri kino kintu, kandi uko conflict igenda, zone ya ombre igenda igabanuka, niko murushiriza kuba abantu bazima. Nimba munyumva muvuge ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Psalm 8 verset 3 kugera kuri verset 8. Ibintu biragoye kuvuga umuntu yirukanka cyane, ariko ndizera mpwemu yera ko ahari kugira ngo agufashe kumva icyo niko navuga. Zaburi 8 kuva kuri 3 gushika ku murongo w'8. Iyo nitegereje ijuru ryawe, Vraiment igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri, ya ivyo waremye, ego. umuntu niki aho umwibuka? Umuntu niki aho wamwibutse? Uyu yari umwanditsi wa Zaburi, ariko araraba ibintu Imana yaremye, akabona ubuhinga bw'Imana, akabona igitinyiro c'Imana, akabona sagesse y'Imana, akabona intelligence y'Imana. Dufatiye kuri la création, aravuga ngo mbega Mana, wewe washoboye gukora bijya bintu bingana kujya, burya umwana w'umuntu yari iki kugira ngo umwibuke? En d'autres termes, erega we nta bantu wari ukeneye. Erega Imana ntiyari ikeneye abantu, uretse ko yashatse kuturema mu ishusho ryayo, ariko si ukuvuga ko ari besoin ifise. No. Aha, umuntu yari ikireye ngo umwibuke. Canke umwana w'umuntu aho mugendera. Yego. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana. Vraiment hari habuze gato Imana ibagire nk'Imana. Muravye ubwenge mufise, muravye ingene mu découvre, muravye ingene mutora vaccin munsi y'umwaka umwe w'ingwara, muravye ingene mu Dontalion, muravye ingene mukinisha. Habuze gato umere nk'Imana. Ariko rero umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Uko niko yagize umuntu. Wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, aduha kuganza ibikorwa by'amaboko biwe byose. Wamuhaye gutwara ibintu byose, aduha gutwara ibintu byose biri mu isi, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Imana irazibisha munsi y'ibirenge vyanyu. Intama zose n'inka byose, n'ibikoko vyo mu ishamba navyo, ego, n'ibiguruka mu kirere, n'ifi zo mu kiyaga, n'ikintu cose gica mu nzira zo mu biyaga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Murumva ingene Imana yabateye iteka, yabahaye kuganza ibintu byose. Ariko muribuka ko mwe mutaraba boss, muravyibuka? Yabahaye juste kujera,
ibigendagenda mu kirere mu mazi. Umwana w'umuntu nta kintu cyo munanira, nta kintu atodonta, yotunga n'ingwe muhira akayikora mu menyo. Haleluya. Ko niko Imana yabagize bahakuganza ikintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo yabambitse igitsibo ku mutwe kugira ngo mugire gute mujere. Gloire yose Imana iguha, prosperité yose Imana iguha, bakunda prosperité. Abashaka guprospera na jewe ndimo, ariko prosperité yose aho dushika mu guprospera byose bifise intumbero yuko ico tuzokora cyose tugikora sous la direction na autorité y'Imana. Ntibize kutugonfra no kuduha amazina mu gisagara ca Bujumbura, ntibitumbereye kuvuga ngo nakagora arenganya hengo hararenganye nani. Oya, si objectif, si kugira ngo wowe burangiranwa, ni kugira ngo wewe, haleluya, ubikoresha ico Imana igomba kubikoresha. Hama igihe uzova ngaho uzotange rapport ukuntu babikoresheje, ariko andi bisange vy'ukuri kijya kintu charge kuri benefice y'abandi bantu, ariko si kuri gloire yawe. Nico gituma mu buzima bwawe ni wibona uri n'umuntu uri sensible ku cubahiro cawe, usenge cyane, wisonzeshe cyane. Kuko gukunda icubahiro cawe cyane ukagitenako, ukaba wogwana n'abantu ko batakubashe cyangwa ko batagwaye icubahiro, ukaba wosigiraje, uri mwirinde. Kubera iki utena kuri gloire na honneur yawe? Kubera iki wobigwanira? Kubera iki byo guteranya n'abantu? Tu es malade. Niwe chef. Kugeza naho Dawidi bamaze kumutuka yavuze ngo kise ko atari Imana batumye kuntuka. Kubera iki? Kuko yari umuntu atakiri focus kuri we, ariko kandi ibintu byose abifatanya n'icimviro c'Imana, n'abamutuka akabareka igihe abandi bashaka kubica. Rero swat. Amina. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa nyuma ngiye gusoma 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Abikorino ba mbere igice ca 4 ku murongo w'indwi. Ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Kandi ico ufise utahawe ni giki? Ariko namba waragihawe ni iki gituma wirata nk'utagihawe? Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo Imana yaratwizeye. Imana yaradushize mu icizere, iduha ibintu ngo tubijere, ibintu tubikoreshe, ibintu tubirongore. Mwanyumvisega abantu b'Imana. Iyi position yawe y'ubugestionnaire ndagomba kuno munsi muri kino gitondo mutaha mwayumvise. Ngo abana ngo ndabarihira amashuri ngo ariko ngo nta n'umuntu numwe ngo bahishije abantu bose kari genda barihira ngo ngiye kubihagarika ngo ndabafasha ngo ntihagere nico reka nakubwira ntubafasha kugira bagushime. Uri umukozi w'imburakimazi yakoze ibyo ategerezwa gukora, niko Bibiliya ivuga. Umuntu wese akora igikorwa ciza ni umukozi w'imburakimazi akoze ico ategerezwa gukora. Subiramo iri jambo uti ndi umukozi w'imburakimazi yakoze ibyo ategerezwa gukora. Mbega umuntu akoze ibyo ategerezwa gukora mu bisanzwe bategereza kumubwira na merci. Si itegeko. Naho batokubwira merci, naho batogutazira, naho mu ijambo yagize diplome yo kwibagira kukuvuga kandi ari we warisha igice kinini c'amashuri. Nuco utawusongoye umuntu ngo niyamvuze. Oya, uri umukozi w'imburakimazi warisha ibyo wategerezwa. Yo, ndumva mutavyemera. Hariho ingene mu Burundi tugira neza kugira ngo bazotugirire neza. Muramaze kubibona? Ngwega mwana ngukwiye gufasha abantu, ngwega mwana ngukwiye kwitaba imanza, ngo nawe ngutitavye imanza ngo ndazokwitaba ugwawe. Erega mwana ukwiye gufasha abantu, mbega nawe niwagira ikibazo neza azogufasha. Reka ndababwira ntidufasha abantu kubera nabo bazodufasha. Si investissement à long terme. Dufasha abantu kuko arico twavutse gukora, bakitwishura, baduherana, turabikora kuko uri umukozi w'imbura kimazi ariko arakora ivyo ategerezwa, ivyo wavukiye gukora, nta deni bagufitiye. Nei. Ariko ngo nimubike ubutunzi bwanyu mwijuru, aho abasuma n'abambuzi badashika, aho ingese zidashika, aho so mwijuru wenyene. Haleluya.
ababikiye ibitsibo bijyanye n'ibikorwa byiza byose muzoba mwarakoze. Uwo tudiringa nawe iyo dukora ni umuremyi wacu. Ariko si reponse niteze ko uza kuma. Iyo ufise objectif nk'izo ugakora ibintu ukaja kuraba abantu kugira ngo baze babigukorere, urazi iyo bataje wapfishije. Yo. Ngo ningene nabaserutseko. Ngo mu myaka 5 iheze ngo Jacqueline apfuye ngo niho narindi. Ngo mu myaka ngo 10 iheze bigihe ngo wapfunga umwana wabo nije nagemura. Yo uragwara uhavugira kabonge yo. Ni wabikoze kugira ngo bazobikwishure. Bagize ico babikoreye, Bwana sifiwe sana. Bazobara abantu bashima. Ariko batagize n'ico babikoreye, Bwana sifiwe sana. Kuko wewe waremwe kugira ngo ujere ivy'Imana yaguhaye kandi ubikoreshe uko ikubwiye kubikora. Yesu ashimwe cyane. Kandi ari udiringa nayo kuko niwe boss wawe. Amen. Ndagowe bashe. N'umunsi mava musiba imanza. Bantu b'Imana niyo dukora ikintu ciza tukagikoreshwa na motivation mbi gicika kibi, kuko ikiri important si acte, kiri important c'est la motivation. Igihe umuzi w'igikorwa ari mubi n'ubwo igikorwa gishimwa n'abantu gicika kibi. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo hari ibikorwa bizoturigwa, hari ibikorwa byiza dukora Imana itazoduhembera. Kuko bimwe twabikoze kugira ngo batumenye, batuvuge neza, batwemere, baturirimbe. Bimwe twabikoreshejwe na raisonnement ziri terrestre, charnel et diabolique, ariko biboneka ari vyiza mu maso y'abantu. Ariko kuko Imana itari à l'origine y'ico uri kurakora indani mu mutima wawe, nubwo hanze giseruka ari ciza, imbere y'Imana n'igikorwa gipfuye, gishimwa n'abantu, ariko kigaywa n'umutima w'Imana, kitagira record nimwe mu ijuru. Ijambo nk'iru rivuze hari abantu bohagarika gukora ibintu, urashaka guhagarike kubikora. Ariko ubanza uquestioning motivation yawe, usanze atari nziza reka. Kuko turi abantu b'impwemu bigishwa dans le langage spirituel pour apprendre, uravyumva, des vérités spirituelles. Kirazira kutransfera mentalite y'igipagani twari dufise tutarakizwa ngo tuyitransfere mu bwami bw'Imana. Kirazira. No. Ahubwo uravuga uti Imana nyigisha, mfasha gukora ibintu cette fois neza, kuko umuco wawe warashe, ndagomba kubikora muri bonne manière, mu buryo bwiza wewe wemera. Nimba standard turabira ko ivyo dukora ari standard z'Imana, tugasanga iyo twako tubikorera kuri standard z'abantu, ntiduca tubiheba kubikora, ariko turaduza standard dukoreramo, tukagenda muri reference na standard z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Umushinwa yaramaze imyaka myinshi adashobora gukora imodoka ngo yinjire muri Europe. Kubera construction y'umushinwa, imodoka yiwe standard yayo iri low, iri hasi, ija muri Afrika. Ije muri Europe bakagenda bakagonga igihome, bakagonga ibintu, ipasuka nabi, na security ya airbag ntiproteja umuconducteur yacapfa. Ifare ko umushinwa adacavuga ngo ngo ndabihevye rero kubera Europe idashaka kwakira imodoka yanje. No, ifare ko umushinwa ashishikara kwiga no kwiga kurugeza ashobora gukora imodoka iri solide igashobora kwinjira kuri marché européen. Why? Kuko ku isoko ry'abanyaburayi hariho standard za security y'imodoka, utazikwije naho ko bagasa neza hanze, kagasa na Visi, kagasa na Nadia, utwo tumarke ntitwinjira hariya. Kubera iki? Kubera tugonza abantu ntibavamwe. Uravyumva? Kubera iki? Turi fragile, ntitumacinga na standard za security za Europe. Ubu rero umushinwa yaramaze gukora imodoka, rero ubu yarinjiye muri Europe, ariko byamusabye gukora. Iyo vyanse ntiduca duheba, ahubwo iyo vyanse turagenda tugakreza, tukarondera gukora ibintu mu buryo bwo kugira ngo vyakigwe, vyemerwe n'Imana. Kubera kera twakora ibintu ngo abantu bavyakire, ariko ubu twararengeye gukora ibintu ngo dushimwe n'abantu, dusigaye dukora ibintu ngo dushimwe n'Imana. Bavyita elevation des standards. Indirimbo muzoyirimbe stand. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba kuba uwa mbere. Nico gituma mu ijambo ry'Imana bavuga ngo muzoba imitwe ntimuzoba imirizo. Ntibyari ibintu gusa, ni ukuvuga ngo twebwe uburyo bwacu bwo gukora ibintu bugomba kuba excellent kurusha ubundi buryo bw'abandi bantu, kuko aho ducometswe naho motivation yacu iba,
haratandukanye n'aho abandi bacometswe n'aho bakura motivation. Nico gituma muzoba imitwe mutazoba imirizo, kandi nico gituma muhamagariwe kuba ba mbere mu kugira neza. Mutagirira neza biwanyu kuko ngo n'abapagani nivyo bakora, bagirira neza biwabo, mwoba mutandukaniye hehe? Ariko tugirira neza nabo tutazi, juste yuko nabone arabanya amasezerano kandi bazokwerita hamwe natwe ivy'Imana yasezeranye, tukabagirira neza, tutava hamwe, tutava mu bwoko bumwe, tutava mu ntara imwe, tugakonekta nabo, tutava muri ivyo bintu byose, kuko uko niko twiyumvira tukira abapagani. Now turi abana bo mu bwami bw'Imana, standard zacu za reflexion n'ibitugenga mu kwiyumvira biratandukanye n'ivyagenga abo hanze. Haleluya. Uyu murongo rero nasomye ubwanyu. Haravuga ngo ni igiki kigutandukanya n'abandi? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Nimba hari umuntu afise ibintu bimutandukanya n'abandi, ukaba ufise amasuccess, ukaba ugize iki, ukaba ushoboye iki, ukaba ufise, ni igiki kigutandukanya n'abandi? Niko Paulo abajije. Ni igiki kigutandukanya n'abandi? Ni igiki uhora wiraba ukabona yuko ufise abandi badafise, ahubwo n'abandi bahora bapresiya mu buzima bwawe kubera ugifise kandi kiri haha canke kitoroshe? Ni ikihe kintu abantu bagushima iyo bakubonye? Ni ikihe kintu ufise abandi kumbure badafise canke batarashikako canke benshi badafise? Ni ikihe kintu kigushira muri classe kanaka y'abantu ukaraba ugasanga uri mu baprivilege mu buzima? Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Akongera akavuga ngo rero ni igiki rero ufise utahawe? Niwamara kugitora ukavuga ati je vraiment ebana ndumuhinga muri iki kintu. Kibazo kigira kabiri ngo ni igiki ufise utahawe? Ninde muri mwebwe ngaho afise ikintu atahawe? Umbwiye ngo wamye uri excellent mu ishuri, hama urevoriwa, ufise carrière nziza, ufise ubwenge, ibibazo byose ubu wa mbere, fine, ico ni ikintu ciza Imana yaguhaye, ni talent. Ariko ni igiki ufise utahawe? Hari ahantu wabiguze, warabicumukuriye, warabirondeye, abo muvukana bameze nka wewe, peut-être pas. Ico ufise ni igiki? Deux, ni igiki ufise utahawe? Conclusion rero, nimba waragihawe kubera iki wishima nk'uko umenga ntiwagihawe? Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Subiramo mu Kirundi Fisto. Ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Kandi ico utahawe ni igiki? Ariko nimba waragihawe, ni iki kigutuma wirata nk'utagihawe? Sinzi ko mwavyumvise abantu b'Imana. Abantu badafise ubwenge bw'Imana, batamenye Imana, hari impamvu zobatera kwirata kubera ibintu kanaka bibatandukanya n'abandi bafise. Ariko mwebwe mwakijijwe, muratahura yuko ico mufise nico cimviro c'Imana muri uru murongo. Ntaco mufise mutahawe, ntaco mufise mutahawe. Nimba rero mwaragihawe, en d'autres termes kitabavako, nticari gikwiye kubabera impamvu y'ukwirata no kwibona ko muri abahatari, kuko mumaze kubona ko hari ikintu kibagira badasanzwe, mukibuka ko hari ukuboko kw'Imana kwa kigushizemwo, uragaruka bikagutera ahubwo guca bugufi, ahubwo bikagutera kumva kuri redevable, uravyumva, kuko uri privilégié n'Imana, ukumva yuko ufise responsabilité yo kwitwararika no kujera neza ico Imana yaguhaye. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Amina. Biri clair? Amina. Urabizi, ndangiza, igihe Imana yaheza kurema umuntu, kurema ibintu byose, yavuze ngo ivyo yaremye byose yasanze ari vyiza. Genèse iguma ivuga ngo yasanze ari vyiza, yasanze ari vyiza. Hama ngo ihejeje kurema umuntu hoho ngo iraruhuka. Haleluya. Imana ihejeje kuturema yaciye iruhuka. Kuko ibindi byose yarabiremye iravuga ngo ni vyiza, ariko ihejeje kuturema twebwe ngo icikire gute? Iciraruhuka. Tellement yari fier nico ihejeje kurema, icihejeje gushiramo umuntu ari mu ishusho ryayo. Mbe murumva icaco mu ishusho ryayo?
imana ntiri mu ishusho ryanyu. Encore une fois, iyi ni question ya position. Imana ntisa natwe, twebwe dusa nayo. Ubwo rutonde muragumva? Iyo ngiye mu kiyo, uravyumva, nkiraba nkagira ukuboko gutya, mu kiyo ivyikiyo gikora bigira gutya nacone, siko? Iyo ngiye mu kiyo nkagira ngo no mu kiyo, ikiyo kigira ivyo nyene. Ni ukuvuga ngo ikiyo kirofleta, gisubiramwo ico jewe ndi. Ikiyo, uravyumva, bamwe muri mwebwe mugiye mukirama mu miyo mugasanga muronze cane canke muravyibushe cane, muca muvuga ko ico kiyo atarico. Bamwe muri mwebwe mugiye ku munzani ukaguha ibiro vyinshi canke bikeya, washaka moins canke plus, ucuvuga ngo uyu munzani warapfuye. Hari ibintu tuba twiteze ko bitraduiza la réalité y'amadone vyahawe. Imana yiteze yuko na twebwe ubuzima bwacu butraduiza réalité y'amadone yatanze. Yesu ashimwe cyane. Imana ishaka yuko ituravye yibona kuko dusa nayo. Kuva igihe twakijijwe twaspiha gusa nayo, dushaka gusa nayo, turondera gusa nayo, kuko iyo niyo reference yacu. Jewe sinsa nabi wacu. Jewe objectif si yo gusa n'abarundi canke ngo nshiki buraya, nka kujya umuntu ashiki buraya ukumva ndi kirundi yaracibagiye kandi yagiye akuza afise 36 ans agasigara avuga ama français. Hari n'abavuga ama français ari malade, ukamubaza nawe twavuga mu kirundi ngo wibi natangwe kucibagira aca. Nta kindi kintu na kimwe jewe nkeneye kwikonforma atari Imana. Nta muntu numwe ndaba mu buzima ngo nuve ngo nshaka kumera nkawe, hamwe ntanguye gutera imbere nce nambara nkawe, nce ntambuka nkawe, nta muntu numwe nshaka gusa nawe. Kuko abantu ni muri reference yanje. Reference yanje ni Kristo. Ibisigaye abantu bose umwe wese arisa. Simpamagariye gusa na wowe, simpamagariye kwirabura nkuko wirabura, sinkeneye kwisiga ngo mbizobe nkuko nawe, sinkeneye gusa nta muntu, sinkeneye gusa nk'abazungu, sinkeneye kuvuga nk'abazungu, singomba je ne veux pas. Nta complexe y'abazungu mfise. Ahantu niraba gusa ikiyo nirabamo nk'icomplexe n'igihe ndavyinge n'Imana isa n'ingene jewe ndi mubi. Aho niho honyene numva ko quelque chose bouge. Mwavyumvise abantu b'Imana? Umviriza ndangize mvuga ngo nta kintu na kimwe ufise n'abadafise, nta kintu na kimwe muzoronka mutahawe. Niba mara no kubironka ndagomba kukwibutsa hakiri kare uze wame wibuka kari Imana yabiguhaye. Ivyo ni wabitahura nta conflit zoba. Ivyo ni wabitahura Imana Dieu en fera bon usage. Imana izobikoresha icishaka, izokubwira ngo genda ugire gutegena. Uravyumva? Ejo nahuye n'umuntu la fois passée, je ndakunda ingene Imana ikora ibintu vraiment. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nawe n'umuntu arantelefona sinamwitaba, acara telefona madame ati pasteur namubuze, aravuga ati pasteur arahantu gucya nyene ntaboneka, gato tuze kumuhamagara, ndamuhamagara, mu nyuma aranyitaba, ndavuga niba na sorry vraiment. Kandi uwo muntu arakunda kumpora kutitaba telefone yiyo. Ariko je sinitaba telefone ndiko ndavugisha abantu, je respecte aba banyicaye imbere. Mubimenye mwe mwabona nitavye telefone mwe mwandike message, kuko sinitaba telefone ndiko ndavugisha umuntu. Kubera umuntu abari imbere yandi fuka kubona mfata ama telefone, kandi telefone yanje isona nk'iyo muri urgence. Hama turi ngaha ku mugoroba na madame ndamutelefona ndamubaza, okay, acambwira ngo pastor nabonye amapine y'imodoka yawe, mbona arashaje, shaka ugende bayaguhindurire yose. Okay, ngo nico nakona kurondera vuma nta kindi nakona kurondera kuhindura amapine y'imodoka yawe arashaje. Umviriza, hariho abantu uravyumva badufitiye ibintu Imana yatungishije no ku bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ashobora kuraba amapine y'umupasiteri akumva yuko yashaje, akumva arafise isoni. Hariho n'abandi bazobona ibindi, n'abandi bakabona ibindi, n'abandi bakabona ibindi. Yesu ashimwe cyane. Why? Kubera ivyo ufise si vyawe, na jewe usanga ari ivyanje. Mwavyumvishe? Uri mubyemera. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Amina.
hariho abantu bamaze kwitahura bazi yuko ibyo bafise atari ibyabo ni iby'ubwami bw'Imana ni iby'ico cyose Imana ibashize mu mutima. namwe nawe wabibonye gute ngo wa munsi duhagaze ngo narabibonye ko amapine yawe ashaje? Ni ukuri na Jesse nabibonye ko amapine yanje ashaje. Hama ejo ca natangwa ndaraba imodoka yanje duhagaze ajya aya ndabwira ntakoresha n'ibyo amapine yanje arashaje. Muravyumvaga abantu b'Imana? Si ibyacu, naho hose Imana iturungitse ko tubirungika. Amina. Ndashaka kugira ngo ntaco dufise tutahawe. Mbe murazi igituma dufungura? Turafungura kubera Imana yakreye vegetation, tugatera ibiharage, tugatera ikigori, kuravyumva, tugatera iki? Nta kintu na kimwe wowe washizeho, nta kintu na kimwe wowe wakreye. Umwana w'umuntu nta kintu na kimwe ashobora gukora kidafatiye ku Imana yakoze. Sinzi ko muko muravyumva. Bibiri ivuga ngo Imana ivana ibintu muri néant igakreya. Ariko twebwe ntituvana ibintu muri néant. Niyo dufise ide, uravyumva, yo gufungura, uravyumva, ugiye gufungura nta buhinga burimo. Imana yaramaze gukreya indya zo gufungura. Imana yaramaze gukreya viande, tukarya viande, tukabaga, tukotsa. Nukuvuga ngo matière première ikintu cyose dukeneye Imana yareje kugikreya. Uyu munsi turahema kuko Imana yatanze impwemu. Imana yaravuze irarema ibintu byose bishaho. Imana yatanze base. Mbe mwari mubizi yuko mu isi turi plus de 7 milliards? Mwari mubizi yuko mu isi à part 7 milliards existe uyu munsi hariho n'abandi bapfuye babayeho bwa mbere? Mwari mubizi yuko Imana yakreye espace ikwiye twese dufise aho dushobora kuba? Twese mu isi turafise aho dushobora kuba. Imana yaratanze umutahi w'iparcelle twese dushobora kubamwo. Imana yaratanze impwemu twese dushobora guhema. Iyo uhemye ntukreya, iyo uhema ntaco washizeho, ukonsomye ico Imana yashizeho. Yesu ashimwe cyane. Nta buhinga, ntaco dufise na kimwe tutahawe. Iyo tugomba kwitransporta, tugafata indege, tugafata train, tugafata imiduga, tugakoresha igitoro kigaturira kikazima hoteli, Imana yarakidushiriye mu butaka. Hariho ibitoro bidutunga bitugize gute? Iyo mvuze ngo shaka kubaka urushengero, Imana yarashizeho ibiti, Imana irashiraho matière première, Imana irashiraho fer, Imana irashiraho ibintu byose kugira ngo nitwashaka kubaka ivyo dukeneye kuzokubaka tuze dushobore kuronka ibintu twubaka. Igihe dufise besoin yo kwambara, Imana yateguye ibintu dukuramo inyuzi n'ibindi bintu byose n'amatisi tugashobora kwambara ibintu byose dukeneye. Ibintu byose science découvre. Vaccin ya covid baraye batoye byose Imana yarizi n'ibibazo tuzogira, iradisponibiliza mu isi ikintu cyose tuzokenera kugira ngo ico tuzokenera cyose tuze dusange gifise matière première. Rero twege niyo twovumbura tukavumbura telefone, Mana yari yarashizeho cortan, yari yarashizeho terre. Uravyumva, ikintu cyose technology ino musa abantu badekuvura n'abagenda muri Mars, n'abagenda hehe. Genda murabe bagenda muri Mars, genda murabe investissement bagira ngo baze bashobe no guhemerayo. Genda urabaha Imana itadeploye ubuzima ingene hagoye kuba. Uraba amamiliyari y'abantu bajayo kugira ngo bashobore no kugira naka explorer kamwe bakora kugira ngo bashike kubera iki? Kuko Dieu n'a pas pourvu les besoins zahajya hantu. Kandi nubu n'abajayo n'ivyo bashika ko byose bazokora ku mutahe w'ivy'Imana yashizeho. Ni giki ufise utahawe? Umviriza arabizo plastique mwicayeko. Raba aho hantu muhonyoye. Ibi byose Imana yarabitanze. Yarabidushiriyeho. Iduha ide, ariko ide yacu ntivyara odera yica Imana itadushiriyeho. Nta muntu aragira ide ngo avyara ikintu kiva muri néant. Ariko birivuga ngo la terre était informée vide. Imana irazira ngo umuco ubeho. Ibintu bige gute? Niyo yonyene ishobora gukreye ikintu kakivana mu busa. Niyo yonyene yatuvanye mu ivu iratubumba iduha n'impwemu zayo tugahema turi bazima. Amanyama dufise ntari justifié kuko atakintu na kimwe dufise tutahawe. So rero ndarangije uno munsi ndababwira ngo mwige kubaha boss. Yesu ashimwe cyane. Mbwira mu cyane wige kubaha boss. Haleluya. Wige kubaho selon lui. Wige gukora ibintu selon lui. Yesu ashimwe cyane. Kubera igihe kimwe azoza avuga ngo nyereka amafaranga naguhaye ico wakoresheje, nyereka ivyo naguhaye ico nabikoresheje, nyereka ubwenge naguhaye ico nabukoresheje, nyereka amagara meza naguhaye ico wakoresheje, nyereka influence naguhaye nagukoresheje. Uravyumva, harabo twita aba influencer muri no myaka, aba influencer Imana izobabaza ngo nyereka influence yawe ico wayikoresheje. Nimba influence yawe yagarukiye kuri mode, duza standard, haguruke dusenge Imana.
Haleluya. Haleluya. Isi yose n'ibiyuzuye n'ivyayo. Munyemerere ndashaka dufate umwanya wo gushimira Imana, umwanya wo gutaha. Munyemerere naho yoba 5 minutes. Uravyumva naho yoba umunota umwe n'igice canke iminota ibiri. Ndashaka umuntu wese ahagaze. Uhaguruka uvuga uti Imana ndagushimiye ko wangize kuba umugestionnaire w'ivyawe. Haleluya. Ndagushima ko wanyizigiye ukama kuganza sur toute la création n'ivyo washizeho vyose. Haleluya. Ndagushimiye ko watugize ico watugize. Haleluya. Mana ndagomba ngo unshoboze Mana kuba ico witeze komba. Haleluya. Singomba kubaho ndakudeseva, singomba kuva muri ubu buzima nifasha uko ntari nkwiye kwifata, ariko Mana mpa kuvyura standard zanje, mpa kuvyura urugezo rwanje rwo gukoreramwe ibintu, ndabikore Mana uko ubishaka uko ubigomba. Haleluya. Haleluya. Ashobora kuduza ijuru ukamushimira uti Mana ndagushimiye Mana kuko waduteye iteka, watugiriye neza. Haleluya. Waduhaye ivyankenerwa byose, habuze gato utunganishe n'Imana. Haleluya. Watwambise ubwiza n'icubahiro kugira ngo tuganze ibintu byose, tuganze amafi yo mu mazi, tuganze inyoni zo mu kirere, tuganze ibigendagenda n'amaguru. Ivyo byose wabikoze Mana kugira ngo Mana yo mu ijuru, haleluya, mu buryo budasanzwe waturemeyemo. Haleluya. Haleluya. Turi mu ishusho ryawe kugira ngo tube abajejwe ivyawe. Turagomba kuba abagestionnaire beza, turagomba kuba abaintendant beza, turagomba kuba abakoresha neza Mana ivyo waduhaye, turagomba gukoresha neza umwanya wacu, turagomba gukoresha neza amarelation waduhaye, turagomba gukoresha neza ikintu cyose waduhaye, ico dufise à notre disposition. Turagomba gukoresha neza abana bacu Mana no kubatwara mu gishoboka cyose ciza Mana wageneye ubuzima bwacu. Nta kintu tugomba gukora nkuko turaba boss ubwacu twenyene, ariko tumeze nk'aba bantu basigaranye inzu kandi igihe kimwe bazoyivamo, kandi propriétaire ashaka gusanga iri propre, ibintu byose byakozwe correctement, atacatakaye, ahubwo ibintu byarushije kuba byiza. Mana komini ko umutima mu ishengero ryawe. Haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo Mana. Ndagushima Mana ko turaba gestionnaire, ndagushima ko turaba intendant bawe, ndagushima Mana yo mu ijuru ko turaba kuzigama ivyawe no kwifata neza mu vyawe. Mana yo mu ijuru ndagushima Mana ko ivyo waduhaye vyose, umwanya, talent, ressources zacu, finances zacu, ivyo waduhaye vyose Mana ari ivyo kugukorera, ari ivyo kuguhesha icubahiro. Ni wowe ntumbero Mana yo mu ijuru. Nta na rimwe muri entreprise umugestionnaire akora ibintu uko abishaka, uko avyibwirije, ariko areponda kuri boss. Kandi nta na rimwe muri entreprise boss atanga rapport ku mugestionnaire. Haleluya. Ariko kandi igihe cose hiérarchiquement parlant, haleluya, nyene ibintu ni wakeneye guhabwa rapport. Mana ndatawe ko muri kino gitondo ni wowe wenyene ubuzima bwacu, ni wowe waduhaye impwemu duhema, ni wowe waduhumekeyemo impwemo, ni wowe washizeho ama organe yose ari mu mubiri wacu, ni wowe washizeho Mana mu ijuru systeme yanje yose, systeme y'umubiri wanje wose, respiratoire, aravyumva, y'amagufa yigize ubwenge bwanje, yigize iki byose bihari Mana yo mu ijuru kuko wabimpaye kugira ngo bigukorere, biguheshe icubahiro. Mana ndasenze muri kino gitondo ndakwereka ishengero ryawe Mana muri uno mwaka aho twavuze ngo ubwami bw'Imana ubwa mbere na mbere. Mana ndasenze Mana ngo uduhe Mana gutahura l'ordre des choses kugira ngo ntidusubiye kugendera muri confusion, utuvane mu maresonnement yacu ya kera, uburyo twiyumvira tutarakizwa, uburyo twiyumvira bivaye n'aho twakuriye n'ivyadushikiye, akaba ariyo maresonnement aturongora. Ariko Mana kuri uyu munsi ijambo ryawe nk'umuco twahawe muhemu wawe, twigishwa muri muhemu wawe, dukoresheje ubwenge muhemu atanga kugira ngo dutahure ibintu vy'impuhemu. Ndasengeye ishengero ryawe no munsi muri kino gitondo, abari hano hantu muri uno mwaka utubere umwaka wo kwikonsakra Mana kuvyo wowe washize imbere, kuvyo wowe wahaye agaciro, kubiri ordre wowe washizeho ibintu. Mana singishaka yuko Mana tubaho ubuzima cyane kubaho ubuzima aho nibaza yuko wowe uri ngaha pour me servir. Ego Mana urabikunze kungirira neza, ariko si objectif yawe principal. Objectif yawe principal igihe wandema nuko nkora ibintu nkuko wowe ubishaka, nkareponda kuri autorité no ku burongozi bwawe no ku rukundo rwawe, nkakora ibintu uko wowe ubishaka. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, abari hano hantu abo wekifye, abo batungishije mu buryo bumwe canke ubundi, abo ufise ivyo wahaye mu buryo bumwe canke ubundi, abo ufise ivyo washikanye ko ku buryo bumwe canke ubundi. Mana ndasenze ngo duhe gutahura yuko nous sommes les gestionnaires de tes biens. Turi ngaha mw'isi, manda yacu irahari, imyaka yacu yo kubaho irahari.
hama tuzotaha mana tuzoza tukubwira ingene twakoresheje itaranto waduhaye, ubwenge waduhaye, ubushobozi waduhaye, ubukerebutsi waduhaye. Mana ndasengeye umuntu wese ari hano hantu mu ishengero rya Life Center, ndasengeye ishengero ryose mana, kugira ngo mana ngo iyi pense irushirize kuba une révélation, ikiciyumviro, iyi meditation muri kino gitondo irushirize kuba ihishurirwa kw'ishengero ryawe, ku bantu bahawe, kugira ngo ntidusubire kwinjira en compétition avec toi kuko inca ico cose, ariko mana twame dukubita isaruti nk'uko umusirikare abonye general ari umusirikare muto agororoka akamuramutsa. Mana duhe kugira iyo attitude à l'égard y'iciyumviro cawe, kugira ngo mana ntidusubire kubaho twibaza yuko turanganya ijambo, canke twibaza ngo mana wowe turafise ico tuvuga imbere y'iciyumviro cawe, ariko mana ugomba kutuzana ahantu dutahura yuko turi domaine yawe, turi domaine yawe. You are a king, hallelujah. Natwe turi domaine yawe, turi territoire yawe, turaho exerça influence yawe, turaho exerça autorité yawe, turaho exerça ivyiyumviro vyawe, turaho exerça umugambi wawe. Icubahiro kibi cawe mana, ubu n'ibihe bidashika. Hallelujah. Abantu b'Imana bavuga ngo amen, amen.